nkuko musanzwe mumenyereye turabatumako kugira tubabwire ukungene ibirori bizogenda mudufashe cyane no kubimenyesha abantu murabizi neza ko ari giteramo tuba dukeneye public iza gushigikira notre art ariyo la comédie ariyo l'humour ikintu gishasha no gushika kuri saha kitaramenyekana cyane ariko kigo kiraduga so nuko rero bimeze ibibazo byinshi turaza kubabwira ukungene biteguwe hama mugira ico mutubajije ngaha turi kumwe na Edi dusanzwe dukorana mirimo ya misi yose turi kumwe na staff yitwa Rosine yitwa Queen na jewe Kigingi nyene sanzwe dutegurana Kigingi Summer buri mwaka ego nkuko rero twababwiye mu kitaba kano kamo dufise evenement tukaba nkuko twabitanguye umwaka uheze dushaka yuko biba au niveau national kugira comedy gendira kura ntigume mu bisagara gusa abantu ntibagume bamenya comedy ko ari ibintu byo muri ville ariko n'ahandi hose n'abandi bantu bafite ingabirano rero bakaza baramenya bakabona yuko hariho ikindi kintu uretse kuririmba baza barabona kenshi kabona ko ari ikindi cyo gituma rero twiyumviriye gukorera mu ntara zitandukanye twari twiyumviriye umugambi wa mbere yuko twokorera mu bihugu muri East Africa ariko tugiye turakorana nabo tuko turavugana mu Rwanda no muri Uganda dusanga iyi period iragoye natama ku barundi ko n'abanyarwanda dusanzwe dukinira je gituma twaciye tubishira après iyi evenement yo ngaye Bujumbura sino mu migambi twari twihaye twari gutangura Kampala tukagira Kigali tukagira Ngozi bikabandanya gushika Bujumbura ariko rero ivyo n'ivyavuye bidukundira bivanye n'aba partenaire dusanzwe dukorana na periode kandi cyane nuko rero ubuye Kigingi Summer Comedy akaba ari edition igira kane ikaba n'ubu mwaka twashimye kuyigira tour akaba ari Kigingi Summer Comedy tour ikaba izobera Ingozi tuzohera mu ntara ya Ngozi akaba ari itariki 19 ni ku munsi wa gatanu w'indwiza niho tuzotangura nyezina kino gikogwa kazobera ku Gasaka bar niho twanakoreye ubuheruse ni kibanza cagutse kandi gisanzwe gikorerwamwo ibintu byo kunezerwa natamama karaoke niki nahantu rero bamenyereye mu ntara ya Ngozi cyane muri yo ntara ya Ngozi rero tuzoba turi kumwe n'abandi baduherekeje tuzoba turi kumwe n'abakomedi batandukanye n'abakomedien n'umugwi w'abakomedien b'abarundi bon d'abord abakomedien iyo uvuze abakomedien biratandukanye cyane nibazeho tuza turagerageza kuvuga aba humoriste kuko abakomedien abantu bagira théâtre n'abakomedien tuba turi kumwe n'aba humoriste rero bari mu mugwi wiyaguye ngaha mu gisagara abo dusanzwe dukorana twagiye turadispatcha kuma selon intara kuko si kubatwara bose uburyo ntiburi ko buraboneka murabizi kudeplasa abantu kubarihira ticket restauration kubaraza nico gituma rero twaciye dushaka no guteza imbere uretse n'abayimoriste twaciye dushaka no guteza imbere n'abandi bafisingabirano zahari notama ba DJ notama ba MC kuko twasanze iyo zangozi Gitega ari abapeti bazi ku MCinga neza ari abapeti bazi ku DJ neza ko riki twenda kudugana abantu abo ngaha aye baramaze gufatisha ngaha reka duhereze chance bari so nukuvuga rero yuko tuzoba duherekeje abayimoriste bamwe bakeyi mu bandi kuko nababwiye ko ari tawa turiko turagira muri Ngozi rero tuzoba turi kumwe n'abakomedien jewe tuzoba turi kumwe na Ile de France comédien tuzoba turi kumwe na Ismaël tuzoba turi kumwe na Raoul tuzoba turi kumwe na Mutima le comédien l'humoriste cyane le comédien muba gira abantu bazoperforminga muri stand up nabo hanyuma tukazoherekezwa n'umuririmbyi amazimisi abikora neza yitwa Dr Clouds ivyo rero nikibuza yuko tuzohereza nakanya abartiste bahariya zobasanzwe hariho karaoke tuzohereza nakanya abartiste basanzwe bakorera mu ntara ya Ngozi hari abatamba murabizi kungene ibiteramo twama tubitegura ni kwa kundi nyene guhereza akanya abandi si kugenda kwihariza podium hariya
kwihariza podium y'Ingozi. Nuko n'umuntu wese afise ingabirano rero cyane cyane nitugiye kugira duteze imbere umuziki nyabona tugiye kugira duteze imbere comedy n'umuntu wese afise ingabirano nkuko twagiye tubigira aho twagiye turabaronka umuntu wese afise ingabirano yo kunezera abantu mu dukuru ari micro nigwiwe ni open mic urumva kuri uwo muntu wese afise nozera nivyo hanyuma tukaba tuzokorana babwiye tuzokorera ku hariya kuri nuze ku Gasaka bar azoba ari vendredi ni so vendredi prochain nibaza ko ari ivyo yego turiko turakorana n'ama media hariya yego dufise aba MC tuba turi kumwe n'umu MC w'Ingozi yitwa MC Blaze tuba turi kumwe n'umu DJ aba DJ hariya ntiturabamenya neza ariko nibaza ko tuzogenda tubinforma ufira mezi tuzogenda turavugana iyo ni igiteramo kiriko kirategurwa cyo ku munsi wa gatanu ariko ku munsi wa gatanu nyene hazocamwo ama weekend ku munsi wa gatanu nyene itariki 2 kwezi k'umunani tufise igiteramo kidasanzwe ku Ngoma bar ku Ngoma nkuko twabigize ubuherutse l'année passée ku Ngoma ni au centre umva tuvuye muri nord tugeze muri centre ku Ngoma naho nyene intumbero ni yindi nyene muzogenda mumenya byinshi tuko turategura ama sport hariho sport deja iri global kuba yifuza nibaze ko duhava dushikiriza ama lettre ku ma media kugira ngo dufashe kuzivuza nk'abakora ku ma radio n'iki sport turafise sport global izovura avuga muri uwo mwanya ariko chaque show tuzogendera specificia muri uwo mwanya nuko rero tuzogira igiteramo Igitega itariki 2 azoba ari vendredi hanyuma ni igiteramo nkuko nyene kizoba gihereza kanya mu artiste les artistes locaux tuzoba turi kumwe n'aba artiste bavuye ino umuririmbyi kubera murabizi ko umuziki kamwe murafise ikintu urahamagara public Igitega n'abantu batumenyereye ni incuro igira indwi je nkini Igitega bon ni incuro rigira kabiri ntanguye Kigingi Summer ariko namaze gukora ibiteramo kera bitanu bindi nkigira ama Kigingi show asanzwe uvuga n'abantu batumenyereye n'Ingozi byarangiye nasanze ahubwo public y'Ingozi iryoshe cyane sinavyo narinzi hanyuma rero twari haye defi yo kumanuka muri sud uwo mwaka tukaba tuzoja mu Rumonge nico kintu gishasha nibaza tuzogira naho nyene mu Rumonge twarananse chance yo kugenda yo munsi umwe tuko turavoyaja sanga abantu baratuzi abantu barabikunda ibintu dukora nico gituma naho nyene tuzogenda tukarondera umu artiste ava muri rya ntara murabazi kandi babishoboye ngaha n'abandi ba artiste bahari ayi baririmba n'abandi bose baba bafise ivyo rero bikazo bitariki 3 nukuvuga yuko dufise ko kidasanzwe muri iyo weekend kuko tuzova Igitega le 2 tumanuka tutamanutse Bujumbura tuja mu Rumonge le 3 umva ko ni igikwa kidasanzwe hanyuma ababishoboye bose mushobora kuduherekeza naco si press conference gusa kuvuga ibintu ariko turashobora kugerageza uburyo bubonetse bien sûr urabizi ko muba mukeneye déplacement mukeneye amurara ariko vyoba vyiza yuko umwaka twogenda turahindura ibintu abantu bakabona ibintu biriko birakogwa apana après un mois urubanza rwaraheze ariko abantu bakabona ati ibintu kandi byagenze gute weekend yindi bizogenda gute biri no mu bintu bidufasha nuze ya ikigira biri no mu bintu bidufasha aba partenaire basanzwe dukorana bumva yuko ari ikintu tuko turakora nuko zogenda tuganira nibaze ko contacted turaza kugira majambo make rero duhejeje kurangiza mu ntara za ruguru tuzaja tuzi Bujumbura igiteramo rero kizoba i Bujumbura kikazoba itariki 15 le 15 août kazobera azoba ari ku munsi wa kane azoba ari umunsi w'ikonje fête de l'Assomption yurizwa mu ijuru rya Bikira Maria azoba ari ku munsi wa kane maza kubaza igituma twashize ku munsi wa kane n'ibindi byinshi nuko twagiye turagira ama experience atandukanye azoba ari jeudi rero bizobera kuri La Bamba bizotangura isaha 9 hazoba hari ibintu byinshi bitandukanye ibintu byinshi kuvuga twarashatse kushiramo n'ivyo tutashizemo ubuherutse amatara yandi hazoba hariho slam hazoba hariho nibaza yuko Kigingi Summer turashaka yuko ego je veux bien yuko iba umwanya w'ikibanza ciza kuba comedy kuba humoriste ariko
kikabaho n'umwanya wo kuruhuka ku banyabujumbura, umwanya baba bazi neza ko ari ahantu haryoshe, ahantu ho kunezerwa. Ushobora kunezera umuntu rero ko aratwenga gusa, ariko arashobora gutamba, arashobora gufungura, kugira ikintu cyose, arashobora gutangara, notamment tushizemo amamaji. Ni byinshi rero tuzogira ama sport, tuzogira n'ibindi biganiro ku ma media atandukanye, tuzogira ama interview, nizere ko atari ijya nyuma dukoranye. Azoba ari le 15 août. Abatumire dufise gushika kuri no saha turiko turarondera ama sponsor, ariko turafise provisoirement abatumire tuzi neza ko bazoza. Turafise abatumire bavuye muri Congo, abatumire bavuye muri Congo n'aba comedy. Umwe yaramaze gukorera ngaha muri 2017 twari kumwe, ariko hari uwundi mushasha kujya ku mwaka turonka natwe revelation, turonka mutima. Bavuga ko mutima niwe revelation muri comedy, niko no bivuga muri uwo mwaka. Bon, nta cigwa nagize canke nta jury nagize canke, mais quand même murabona ko ari umuntu ya booster ibintu, afise style yiwe, tuzomenye kungene tumukinisha. No muri Congo rero nuko nyene barafise abandi ba jeune umwaka bakoze kandi bakomeye cyane, nibo rero twatumiye. Azoherekezwa na mukuru wiwe sanzwe akora ngaha, sinzi ko bavuga amazina, atakinyegezwa. Bon, nta kinyegezwa kirimo. Tuba turi kumwe n'umukomedien mushasha yitwa akorera Goma, yitwa Mwami Mbala, arabizi cyane. Baheruka gukora igiteramo cyitwa Goma Diri, kintu nk'ico. Tuzoba turi kumwe na Bin Joyeux Kabojo, twari kumwe muri La Bamba, muravyibuka, muri 2017. Hanyuma ku ruhande sinzi ko navuga mu Rwanda, ariko mu Burundi naravanze nuko yivuriwa mu Rwanda. Tuba turi kumwe na Michael Senganzi. Twifuje gutumira abandi banyarwanda benshi, ariko ntibiborohera, umutima wabo ntuborohera kuza, muzi kubera ibibazo dufitaniye n'igihugu cy'u Rwanda, byinshi umuntu yobivuga. Hanyuma twari twifuje no gutumira abandi ba artiste batandukanye, nkuko twagiye turabishira mu proposal, twahereje amakampuni, ariko uko twatera kamo siko twitabwa. Murabizi ibibazo dufise mu Burundi bya sponsoring n'ibindi bitandukanye, ariko igikorwa cyaratanguye, ntigishobora guhagarara, tuzobandanya. Turakora aha na hariya, umuntu akiruka, udufaranga aba yarakoreye umwaka agashiramo ubwira ibintu bigenda. Bon, answa ni ivyo. Hanyuma uwo munsi rero kuri La Bamba, nibaza yuko arizo bari ihuriro rero ry'aba bandi bose. Turafise aba comedian uwo mwaka bateye imbere, aba humoriste uwo mwaka bateye imbere muri video. Abo bose abitwa ba komanda, tuzoshobora kujana mu ntara hagati no ngaha, bazoca bahurira babandi batashoboye guhura, wagiye Ingozi atahuye n'uwagiye Gitega, canke uwagiye Gitega atahuye n'uwagiye mu Rumonge. Ikibanza kiriyaguye ku ba humoriste, ikibanza kiriyaguye ku ba humoriste, que ça soit ma style yose. Ari abantu bakora style ya imitation bakaze kuri video. Tuzogerageza tugira ama repete kubera video si kukina imbere ya kamera zico kimwe no gukina imbere ya public, ariko ndibaza yuko batazodeseva abanywanyi baba followinga cyane ku ma réseaux sociaux no kuri YouTube. Tuzobahereza akanya rero gakwiye. Nibaza yuko ni programme tuzogerageza ntirambira umuntu wari wese, que ça soit umuntu akunda umuziki ariko ashaka kuryoherwa, en même temps ashaka gutwenga, que ça soit umuntu akunda. Nibaza yuko tuzogerageza bikaba ibintu biri diversifié. Ha mu mwaka rero ikintu de special, ndahamagarira abana tuzobategurira ikibanza ciza cyane, kuko naratangaye cyane kubona naratumiwe mu bibanza bitandukanye by'abana. Nuno munsi na license nuko twari dufise kino gikorwa kuja kuri proclamation y'ishuri. Abana barakunda ibintu dukora cyane, abana barakunda ibintu dugira, ariko akenshi usanga mengo Kigingi Summer mengo ni yaba secondaire kuduga, mengo abana nta kibanza. Zogerageza kuzana rero ibinezera abana, no kuvuga gukina lo guignol, sinzi ko mu bitahura gukina lo guignol. Hariho comedy ya guignol, no kuvuga abantu twenza abana bidegije, bakisiga ibintu, bakagira iki. Abo bose tuzoba turi kumwe kugira abana biyumve nabo nyene banezerwe.